ngiye muri groupe rero nasanze guhera ku munsi wa mbere gushika dimanche amajambo y'Imana aravugwa, inyigisho ziratangwa, ubutumwa bwiza bwo guhanura bwigisha abantu gukizwa no kwihana neza vyose biravugwa. Hama je ndarererwa muri iyo groupe gatonsu binyuma iyo ushitse mu gisagara wakigwa na benshi, harabaza bakwigisha uko wo kwambara nuko wo kwisiga, uko wo kwitwara mu gisagara. Hariho nabandi baza kugira ati mu gisagara ubu rero na vyinshi azoza baguhenda, hazoza kwigisha ingeso mbi, ati ingo tukwereke ukuntu ukwiye kwihisha biciye mu ijambo ry'Imana. Umva uhura n'abagenzi beza nababi kandi barabaho. Jewe rero ndashimiye Imana ko ivyo vyose yabimpishije, maze gushika muri iyo groupe nkaronka abo bagenzi baranyeretse inzira nziza zose nshobora kujana, maze agakiza kanje agashishikara gatera imbere. N'umukozi wo mu gikoni ariko karanga imisose arashiramwo audio akumviriza, agatekanye n'ibintu bimeze neza muri mpwemu ashishikara kuryoherwa, mbere akarushiza no guteka indya ziryoshe neza. Abakorera mu mabiro abo bose birashashoboka, si ngombwa ngo umuntu yinjire mu rushengero gusa, aho uri hose birakunda ko muri ibi bihe ivyaha bishishikara bigwira. Ntitwishinga ibitunezereza ibihimbaro vy'imibiri gusa, kuko inyuma y'ibi hariho ubundi bugingo, hariho ubundi buzima tuzobamwo. Hariho ijuru ribikiwe abera, hariho ijuru ribikiwe abantu bakoreye Imana, hariho ijuru ribikiwe abantu bihanganye. Ivyo rero nivyo tukwiye guharanira muri ino misi. Bakunzi b'ibiganiro bica kumbonesha kure yacu amakuru y'ivya TV, uyu munsi twatewe iteka. Mbega mwitwa bande? Ku mazina nitwa Imana Janine. Uba wubatse canke? Ndacara umwigeme. Muvuka hehe, musengera he, bimeze gute? Je mvuka i Muyinga, ndi umukristo wo mu ishengero rya Pentecote misiyoni Mukoni, ubwiriza bwa Muyinga centre. Eko uyu munsi muba mugiye kutubwira ibiki kumbonesha kure yacu amakuru y'ivya TV? Jewe nari mwifuza gushinga intahe. Turabaye kaze cyane, kongera tubipfuriza umugisha w'Imana. Reka tubasabe mutangure n'isengesho, hama muce mutubwira icyo mwipfuza kudushikiriza. Mana data twese uvyakira mu ijuru, turagushimiye umunsi mwiza nk'uyu duteye iteka, kongera kuronka akaryo nk'aka ngo tuvuge Imana ugira kandi. None turaguhaye kaze Mwami, ubwanje sinshoboye, umushumba w'Imurakimazi, ariko ndakwinginze kuko Pawulo yavuze ngo si jewe ndiho, ngo ni Kristo ariho muri jewe. Nanje ndakwinginze aba ari wowe uba muri jewe, ushoboze ubwanje sinshoboye kuvuga, ariko urashoboye gutondeka ivyo novuga vyose bikagenda neza nko kugomba. Ngo haye kaze ngo wikorere nk'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Ngo nongeye kubaramutsa nanje mu izina rya Kristo Yesu. Ndashimiye Imana igira ubuntu yongeye kunyemerera nanje uyu munsi ko nogira ico mvuze. Novuga vyinshi ariko reka cagagure mvuge bike mu vyo novuga, ariko Imana ishoboze mvuge ivy'ikimazi. Ndashimiye Imana yo mu ijuru kuri vyinshi yankoreye no kuba ndi ngaho uyu munsi, navyo nyene ndabishimiye Imana. Ni ubuntu nagiriwe. Mwami Yesu aduhana umugisha. Amen. Mpagaze ngaha no shingira intahe kuvyo nakuye muri groupe amakuru y'ivya TV. Nahabonye umugisha w'Imana, ariko bwa mbere muri vyose je nobanza gushimira Imana yampaye telefone, kuko ivyo ngiye kuvuga vyose iyo ntaba ndayifisiye ntivyari gukunda. Imana rero inzira yazishishije ngaha, ngira mpanura n'abandi ko izi telefone zikorera Imana bigakunda. Ndashimiye Imana rero maze kuntera iteka nkaronka telefone nini
na naravuye Muyinga ndamanuka mu gisagara ca Bujumbura nta mugenzi ndahafise. Hama rero ngiriga ubuntu bwo kwisanga muri iyo groupe amakuru vya Yesu, maze kuyijamwo nahabonye umugisha w'Imana, naharonse abagenzi benshi kandi beza bikimazi, narahigishijwe byinshi. Hari igihe abantu twihenda cyane, mvuye ruguru ushitsi Bujumbura ukabona kwera igisagara ni kuko kirasayangana, ukabona abandi bigeme basokoza imishatsi neza bakabegwa bambara ukuntu nyene, nawe ugahava wikanga terega narasizwe n'amajambere oro sivyo. None rero je ndashima Imana, iyi groupe yaramfashe ukuboko maze kuyishikamwo. Hari byinshi kumbure ntakoze nari gukora kubera iyi groupe nashikije mu nyigisho nziza. Iyo ushitse ahantu kiri mushasha ni koko turinjira mu ishengero, ariko hari igihe bidakunda ko ibikorwa byose uca ubishikiramwo bivanye n'ivyo wajemwo. Jewe rero bivanye n'ivyo nariko ndakora ntivyakunze ko nshoka ninjira muri kohari, ariko nshitse muri iyi groupe narungutse vyinshi kandi vy'ikimazi. Bene data muri groupe bakarungika amajambo y'Imana. Kumbure hari igihe usanga bidakunda ko umuntu mu minsi y'ishengero mu ndu hagati barasenga samedi dimanche tugasenga, ariko hari igihe usanga bidakunda ko iyo minsi yose uboneka ku rusengero, ariko ugatonda dimanche gusa. Aho rero ujya usenga dimanche gusa sinzi ukuntu nobivuga, ariko hariho ibintu byinshi ubuhomba. Ngiye muri groupe rero nasanze guhera ku munsi wa mbere gushika dimanche amajambo y'Imana aravugwa, inyigisho ziratangwa, ubutumwa bwiza bwo guhanura bwigisha abantu gukizwa no kwihana neza byose biravugwa. Hama je ndarererwa muri iyo groupe. Gato nsubiye inyuma, iyo ushitse mu gisagara wakigwa na benshi, harabaza bakwigisha uko wo kwambara nuko wo kwisiga, uko wo kwitwara mu gisagara. Hariho n'abandi baza bakubwira ati mu gisagara uhurirayo na byinshi, hazoza baguhenda, hazoza kwigisha ingeso mbi, ati ingo tukwereke ukuntu ukwiye kwihisha biciye mu ijambo ry'Imana. Umva uhura n'abagenzi beza n'ababi kandi barabaho. Jewe rero ndashima Imana ko ivyo vyose yabimpishije, maze gushika muri iyo groupe nkaronka abo bagenzi baranyeretse inzira nziza zose ushobora kujana, maze agakiza kanje kagashishikara gatera imbere. Kubw'ivyo rero nce ngira ko mpanura n'abandi, na cane cane ugwaruka muri no misi turafise ibintu vyinshi bidukwega. Iyo tugiye muri aya matelefone hoho bibi bindi harimwo ivyiza n'ibibi. Nongera kubibutsa kandi ko aya matelefone Imana yaduhezagije na bugingo no barakorera Imana, kandi iyi telefone yawe ugomvye kwikizwa navyo nyene birashoboka. Hariho abantu reba yakoresha bitari vyo, ugasanga bahurumbira amagroupe arimwo ibindi bintu, niko ko bishobora kuba bibaberamo inyungu. Ariko je no batumirira uyu munsi kwijukira amagroupe y'ivy'ijambo ry'Imana, bakabikunda bakumviriza ubutumwa bwiza. Kuyo turiko turitegereza ibihe aho bigeze, undi muririmbyi niwe yavuze ngo Yesu ataraza urupfu rwoza ngo dutunganye ivyo mu rugo. Ubwo rugo nago ni imitima yacu. Birakwiye rero ko twirukira amagroupe y'ivy'ijambo ry'Imana. Hariho abantu bakora ubuzi batemererwa no kwinjira mu rusengero. Ivyo ni koko barabibamwo kuko turiko turarondera ubuzima, kandi tutaburondeye naho twosegereza nk'abandi bose canke tukiba. Kugira ngo twirinde ivyo rero akazi Imana yaduhezagije tugakore, ariko kandi twibuke ko tukiri muri ivyo nyene urupfu rwoza canke inzamba ikavuga. Tuyumvire inyuma y'urupfu canke inzamba yovuga uyu munsi, umuntu wese yumvira ati mbega nzoca njahe, hama dukorera Imana. Utagiye gusenga ukaba ufise groupe ivuga ivy'ijambo ry'Imana, urumviriza ubutumwa, bakarungika amajambo y'Imana abakozi b'Imana bigishije mu rushengero, wumva uratsinzwe ukagenda ukarondera umukozi w'Imana cyangwa ugasaba nimero y'umukozi w'Imana ugatunganya ubugingo. None rero ariko ndabatera intege n'abandi bose, umwe wese ahaherereye yumve yo kwijukira ijambo ry'Imana muri no misi, muri ibi bihe vya nyuma, muri ibi bihe ivyaha bishishikara bigwira.
ntitwishinga ibitunezereza ibihimbaro vy'imibiri gusa, kuko inyuma y'ibi hariho ubundi bugingo, hariho ubundi buzima tuzobamwo, hariho ijuru ribikiwe abera, hariho ijuru ribikiwe abantu bakoreye Imana, hariho ijuru ribikiwe abantu bihanganye. Ivyo rero nivyo tukwiye guharanira muri ino misi. Nivyo rero jewe nari numva noshingira intahe kuvyo nabonye muri iyi groupe mu makuru y'ivya Yesu, n'abandi bose ndabatumirira aho baherereye hirya no hino, n'abandi turacabakira dusangira umugisha w'Imana kugira ngo bikunde dutunganye ubugingo. Umuntu aba aherereye hose, n'umukozi wo mu gikoni ariko karanga imisose arashiramwo audio akumviriza, agatekanye n'ibintu bimeze neza muri mpwemu, ashishikara kuryoherwa, mbere akarushiza no guteka indya ziryoshe neza. Abakorera mu mabiro abo bose birashashoboka, si ngombwa ngo umuntu yinjire mu rushengero gusa, aho uri hose birakunda kumviriza ubutumwa bwiza, wumva wo kwihana. Abakozi b'Imana bariho, kandi aho umukenereye hose uramuronka, uca usaba nimero hama ugatunganya ubugingo, gutyo ukibera amahoro. Umwami Yesu atugane umugisha. Murakoze cyane ku ntahe nziza Janine muduhaye. Nizera ko n'uzokumviriza kino kiganiro wese canke ariko aracumbiriza aca yifuza kuba muri groupe nziza nk'iyo y'abantu b'Imana. Ariko hari akabazo twagomba kubabaza, mbega iyo groupe yabafashije? Aguma bavuga ijambo ry'Imana kuva mu gatondo gushika mw'ijoro, canke imyanya irakorohereza, bigenda gute? Muri groupe muri make guhera mu gatondo mirongo y'ijambo ry'Imana irahaca, audio y'indirimbo nziza kandi ziruhura imitima birahaca. Ariko cane cane hariho umwanya wiharije guhera 2:00 z'ijoro gushika 3:00, aba ari umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana barigisha, bagatanga impanuro bishimikira ijambo ry'Imana, kandi umuntu uwo ari we wese ari muri groupe uyo mwanya bahamagariwe kwegerana n'abandi bagafashanya mu by'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Kandi kabazo twifuza kubabaza, muri groupe y'abantu benshi nk'abo kenshi dukunze gusanga hari akantu usanga kaciyemwo, mbega babyifatamo gute hageze nk'urungitse ikintu kitari ciza muri groupe, canke bishitse akagira nk'umuntu agusanga inbox akakwandikira akakuvugisha bitajanye na groupe, canke yifitiye izindi ntumbero, mbega ho vyoba bimaze gushika? Nimba bimaze gushika ca muvyifatamo gute? Yego, ivyo hari aho bishika kuko groupe irimwo abantu benshi, wese ni koko tuba duharanira ijambo ry'Imana, ariko hariho abandi baba bafise izindi ntumbero nk'uko no mw'ishengero biba. Twese turinjira twibaza ngo tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko hariho abandi bafise izindi mission. Nk'akarorero ugasanga umuntu baramwibye telefone ari mu rusengero, ivyo umengo ntivyari bikwiye kuba, ariko kuko turi abantu benshi kandi tumeze ugutandukanye, hari aho nyene usanga satani yagiremwo umuntu agakora ico kibikwisha. Rero no muri iyi groupe hari aho bishika turi mu bihe byiza vyo kumvaho amajambo y'Imana canke mu yindi myanya, nk'umuntu akihenda kumva ivyo yari kurungika ahandi ugasanga birungitse muri groupe. Rero jico nshima turafise abo nokwita ba admin b'iyo groupe, bama bari maso, bama bari hafi, bakaraba ibintu bitariko biragenda neza muri groupe, bakabifuta bakabikura mu buryo ibintu vy'ihungabana muri groupe bikareka kuma bihari. Kuri abo nabo baca inbox bashobora kubwira abantu ibindi bintu, hari aho bishika ariko si kenshi je maze kubibona. Mugabo birashobora gushika hakikikamwo nk'abameze nk'abasuma canke nk'abasore bihigira abakobwa, gutyo ivyo navyo n'akarorero ntanze ko birabaho. Ugasanga nk'umuntu araje guhenda uyundi mwene data ati jewe no guhakaza izana amaheraya. Ivyo rero umuntu yabibonye ko bama baduhaye impanuro z'ukuntu twobikora, ucushikira umurongozi kamubwira ati je bimeze uku, hama akakugira inama nziza, bagarushiza gutanga impanuro zo kwirinda nk'abo bantu, bakatwigisha n'ukuntu twovyitwaramwo. Ego nivyo ese baheza
murakoze cyane, reka turangize tubashimira Janine ku ntahe nziza muduhaye, twongera tubwira abakunzi ba channel yacu Amakuru vya STV yuko abifuza kuba muri iyo groupe canke bifuza kudukurikirana, WhatsApp yacu groupe niyo Amakuru vya STV, na YouTube yacu Amakuru vya STV, hamwe na Facebook dukoresha ivya STV. Murakoze cyane, nawe utaha.